Hello. Sari bantu banje, murakomeye, muraho, mumeze neza, aho muri mu miryango yanyu mumeze neza, katwizere ko mumeze neza, naje kavyunzi wanyu, meze neza. So, reka nshimire we wakoze subscribe, nyabuna, warakoze cyane, reka nshimire nawe uri mushasha, uri kuraba, ariryo rya mbere wuguruye iki kiganiro, wuguruye iyi nyigisho ariryo rya mbere, nyabuna kandi agushimire, fasha nawe kora subscribe uca ufyonda no kuri ako kantu k'inzogera hasi, apana hejuru, hasi, kugira nawe uje mu ishuri, kuko ndaza bari muri iri shuri bose baramaze guca ubwenge n'incabwenge, kandi abahe big up sana, mumeze neza, nimwirambire, nawe uri mushasha iyunge ku muryango w'incabwenge, nta handi ni Kavyonzi TV, kora subscribe kuri Kavyonzi TV, nawe uze twatse umuriro. So, reka nshimire mwe mudahengeshanya gukora subscribe n'amakomanteri, nyabuna, Seidu ndagushimiye cyane, KT ndagushimiye cyane, n'abandi komanteri zanyu ziratwubaka. Nawe we raba ukore komanteri ati iki sinagitahuye, hama tugikorere ko twifuza ko twese tumenya. Mu ishuri umunyeshuri akirije, umwarimu arambwira ati hasi nahumvise, mfasha. Nivyo bituryohera, nivyo bitunezera. So, reka uyu munsi dukore ku kiganiro cerekeye umuntu yigeze gukomanta asaba nti ni gute telefone yanje bayivye nshobora kumenya aho iherereye. Nyabuna kanamubwira ahari hose, ramba warakoze cyane. Ibyo byanteye ingufu zo kurara amajoro iminsi ndiko ndavyiga, ariko itindo n'iherezo byashobotse, nta handi muri Kavyonzi TV byashobotse. Okay, igisabwa nkurikirana, we watanze komanteri, nkurikirana ndaguhe umuti w'ikibazo cawe, siwe wenyene, kuko ico ni ikintu gihanze abantu benshi. Iciza rero nuko ibintu tugira twiga ubu si ibyo kumenya telefone gusa hiri, ni ibyo kumenya umuntu ariko aguhenda akoresheje telefone, akubwira uzi Gmail yiwe, ariko aguhenda ati ndaha guhenza ati ndi Gitega ari Bujumbura, ingene ushobora kumumenya ubwo nyene. Telefone yawe yibagiwe mu nzu, ingene ushobora kucitora ubwo nyene isonye bitarinze kukugora. Ibyo nibyo tugira twige uyu munsi, murankurikire gusa, nico gisabwa, munkurikire nta kindi. Mbo turagenda uyu munsi tubikorera muri Play Store. Uja muri Play Store yawe, ashakiro ry'ama application yawe muri telefone yawe, araba afise muri Chrome, araba afise ahariho hose, uja muri application yawe uhigiramo application. Gusa iyi application tugira dutore ikiganiro mu kukirangiza, ndabereka ingene ushobora kubikorera muri Chrome, muri Google search, kuko ama application batanga hari abakora amapirate yabo, ugasanga we application watoye mwindwi byarakunze, ariko ubundi yayitora mu zindi ndwi zibiri ziri imbere, ugasanga ya application barayihinduye. Ururo ingene ngiye kuza nkora application, ndanabereka no muri Google ingene ushobora kubikora ukoreye muri Google search, muri Google recherche, handitse recherche Google, canke muri Chrome, ingene ushobora kucubitora direct. Ibyo nibyo ngira nkore, kuko tugwanye ibintu by'ububeshi nibyo. Uyu munsi rero aha uza kwandikamwo wewe wawe, wandikemwo found my device, found my device, uco uhigisha uzabona baca bakwereka yandi ma application menshi, ariko urayibona iwacu turiko duhiga niyi Google Localize, iyi ya mbere hisiza ya Ensare, murayibona logo yayo ni irimo agatelefone, akantu k'agatelefone, iyi nyene ucu yestara, ntiyari yestara iwanje kada yestare. Nyabuna uri mushasha, mfasha kora subscribe ni Kavyonzi TV,
uzoba ukoze. Turindire yesitare. Iyi application rero ingene iza gukora nyabuna, iza gukora ku buryo bwiza cyane. Ni bimwe nababwira nti kuko ikiganiro giheze twarize ingene umuntu ashobora kwikorera konte Gmail, konte Google. Aha rero konte Google tugira tuyikoreshe, nizere ko mwese mubizi, tugira tuyikoreshe. Iyi ni iyiwawe iriko irestara, murambabarira. Iyi konte Google ni iyiwawe, iyi ni iyiwawe tugira dukoreshe. Iyi iri muri telefone yawe usanzwe uyifise, ni ukoresha muri telefone yawe uzi. Niyo rero igira ikore ako kazi kose ko kumenya umuntu aho aherereye akwibye telefone yawe, kumenya telefone yawe wayitaye aho iri, canke telefone yawe utaruzi nimero doseri yayo, kumwe usanga uguze telefone ya occasion, zama telefone z'ama occasion dukunze kugura, ukayigura telefone ya occasion utazi nimero doseri yayo, bakaca bayiba, ukabura ingene ushobora kuripotinga kuri polisi, ubabwira ati je telefone yanje barayibye, bakubaza ati zana nimero doseri yayo, ntayo wibuka, ntayo uzi, ko waguze telefone utigeze uraba ahantu yandika. Ubu rero tugira tubire, ukaba wari ufisemwo konte Google bakaba barayibye, tugira turabe ingene uyibonera ijya nimero yawe, nimero doseri yawe, ku buryo ushobora umubuze, ku buryo ushobora kuca uripotinga no ku gipolisi ati je nyabuna uyu muntu yaranyibye fone yanjye imeze uku nuku. Ibyo nibyo tugira dukore. Yamaze kwinstara, yahejeje, ndayugururire. Kushatse uyugururira ko cyangwa ukayihigira mu ma application aho yashikiye. Ngiye aho yashikiye, ngiye tuca tuyugurura, turayugura. Okay, urabona konte jewe irimo, isanzwe irimo kuko ndiko nkoresha iyi. Itarimwo bakwibye iyo telefone yawe, ahari ntuzeya, ahari iyi konte ahanditse wizi, iyi konte ya Gmail, iyi Gmail ahanditse wizi, baca bakwereka ko ushobora kwinzizamwo, urayihindura iyi ugashiramwo iyindi konte ijya yiwawe bakwibye kwija telefone yiwawe, canke yujya muntu ugira urondere, reka kubesha ngo je ndaha kandi ari kure. Jewe nyiri kubibabwira ibi kugira tubanze iyi application tuyitahure neza. Je ndi muri Zambia mu gace bitwa Chunga, mu gice cyo kuri Riranda, na gace kitwa Riranda. Nivyo tugira duhinyuze turebe ki application itari kibesha. Nyiri iyi telefone ndiko nkoresha niho mpagaze, kugira turebe kitariko itubesha. So aha rero uza kwashiramwo ijya telefone yawe bakwibye, aho mwahumvise, ukaca wandika nyene igi wawe ari nka belanda cyane @so, ukaca wemezamwo, nta bindi uyishira. Jewe irimwo ni iyi wize Kavyonzi, cyane nemeza kuri continue avec Reno Kavyonzi, ndemeje ku izina rya Kavyonzi. Baca bansaba ngo nshiremwo mode passe, mumbabarire gato sinshobora kuyishiramwo muri ko muyibona, mumbabarire gato. Okay, mode passe yagiyemwo, tuca twandika aha kuri connect, tuca dukirika aha kuri connection. Tubanze turindire ihigishe, iraza kubitora. Okay, yabitoye, turindire gato. Aha urabona ko baciye bakwandika ngo autorisation, autoriser localiser mon appareil. Autoriser cyo ndakuri autoriser ati turokalize appareil yanje ahiri. Voilà, mwabibonye. Raba kuri Google Map, ngiyi bimwe nababwira. Ngiya ngaha, reka dusubize inyuma, ucuzura fyonda kuri ekra usubiza inyuma. Murabona ko ndi mu Rusaka, ni Zambia. Appareil yanje telefone ndiko nkoresha iri muri Rusaka. Baca bashira ka gaserekre, urabona ka gaserekre niko uhigishirizamo. Akanyene ubona ha telefone niko uza guhigishirizamo, niko telefone yawe iri, ntagira harenga aho hantu nihire. Telefone kaziragenda aka kantu karimo indani kaguma kaza karagenda ikwereka. Jewe ndi muri Riranda, nabibabwiye muri Riranda, tuca tuguma ufyonda kuri ekra, wagura kuri ekra. Aha ni mu gihe telefone yawe bayibye, cyangwa ujya muntu ariko aguhenda ati je ndi Matero, urabona ko Matero iri inyuma, kandi uri muri Chunga, uri muri Riranda, ngiyi Riranda. Aho cumumenya rero maka ariko arakubesha, ni nk'umukunzi wawe canke ndariko kabuzi Gmail ya telefone ye wakoresha, ukabuyizi
muri aho hantu muhantahure ukaba uyizi uca umufata ubwo nyine bitagoranye. Tuguma tuzuminga, uko uyizuminga niko ikwereka localisation. Urabona ko ndi muri ni konkwa, urabona ko igumiza riranda abahazi. Voilà, mwahabonye ko twageze muri cunga aha niho ndi hejuru, ndi hagufi y'ishuri bitwa Diana Kayimba Primary School. Abahazi barahazi, abari muri Zambia barahazi, niho mperereye jewe. Urabona naha nyene nahobona hari aka kantu impande y'ibarabara, ni barabara rikuru niri ugoneka gatoyi ukaca umanuka gato ubushikiye hari telefone yanje. Aha ni mu gihe telefone yawe baba bayivye. Ngaha aha nyina aha niho mperereye, ubwo muzuminga uku baca bagenda baguha localisation nibarabara uwo muntu ahagaze ko canke iyo telefone yawe ahigeze. Aha no buja gato ngiye aka kantu ka telefone kaguma kanyereka ko ndiko ngenda direction ndiko ngenda. Aha ni mu gihe bakwivye telefone yawe ushaka kuyifata canke umuntu ariko akubesha ushaka kumufata. Ibi turabimaze, reka tuje kubindi. Murabona hepfo handitse telefone ndiko nkoresha aka kanya, telefone yanje ndiko nkoresha Infinix Hot 5 Lite, niyo telefone ndiko nkoresha. Muca muyibona umuriro ngeze ko izi saha ngeze ku muriro wa 48 kw'ipulsa. Urabona iki bikwereka byose. Urabona ikindi kintu baca bakwereka ati ndiko nkoresha carte simu ya MTN, jewe nyiri kubibabwira ndiko ndayikoresha. Tuje rero kuraba ingene ushobora kumenya ya numero doseri yawe kuri ya telefone yawe bakwivye atayo waruzi. Ikikwerekana telefone yawe bakwivye uca ufyonda ahanditse akazinga, hari akazinga harimo akantu aha nyina ahanditse akazinga kuri Infinix Hot 5. Aha rero kuri uyu murongo nyene ugenda bana ahantu hari akazinga harimo na i niho uca ufyonda. Murabibona cyo batwandika information provenant des appareils Infinix Hot 4 email numero doseri yanje ngiye. Mwayibonye ngiye bayitwaye, shatse ca ndayikopiya. Urabona ubwo muyifyonze mukacu yikopiya. Aho uyikopiye deja biba biheze, ucuyandika ucuja kuripota ku gipolisi ati je wanyibye telefone iyi numero doseri yayo ni bitakuvuze, ku buryo ubu buryo umuhize bikanka kumufata, kugira igipolisi naco gikora akazi kaco. Ikindi naco tugira tuje kuri yindi ipwe tugira tuje ko ni handitse hepfo, handitse Felsone. Ahona handitse Felsone, ahari Felsone no kuvuga telefone yawe wayibagiriwe mu nzu, ukayibagirwa mu nzu, kumwe uhiga telefone aho wayisize ukayihiga ukayibura wayibagiriwe ako kanya uri kuhiga ati telefone yanjye irihe. Namba bitaragushikira je byaranshikiye nyiri kubibabwira, byaranshikiye ariko ndazi gitigira nyamyinshi ibyo bintu byarabashikiye. Kugira uce wumva ahantu isoneye telefone yawe kugira tuyirize isone, kugira uyirize uyisone kurashobora guhiga umuntu ati telefone yanjye ndayibuza, ati ndayitelefone ko. Ibyo birabaho cyane, ugasanga uwo muntu ugiye guhiga nta ma unité afise ariko akaba afise amamega. Uca ukoresha no uburyo burakunda kugira uce umenya aho telefone yawe ihereye. Uca ufyondamwe ahanditse Felsone tuyirize twumve. Tuyirize twumve twahakrise hajya ahantu tuyirize twumve. Sorry, klikamo hajya ahantu tubanze karindira uzawumva isoni. Aha telefone yawe wayitaye ahantu, uzawumva isoni ukuyikora direct na byoroshye. Iyi pwe turayimaze, n'iyi pwe turayihejeje. Reka tuje ahantu handitse sécuriser l'appareil. Ahanditse sécuriser l'appareil harimo agafunguzo. Aha ni mu kiringo ujya muntu yakubeshe ngo ndaha, cyangwa ujya muntu yagutwaye telefone udashaka, wamuhize yakublotse, yase ko ushobora plutôt yase ko umuderanja, ingene ushobora kuca umwandikira message direct akayibona yafishije kuri ekara atanazi bibaye, nawe agatangara ati bigenze gute. Ukamubwira ati mugabo biteka tubirebe. Sécuriser l'appareil, handitse appareil, ana handitse ajouter message au numéro téléphone. Okay, aho cuko bitango message ugira umuhe ujya muntu ati twandike nka we mugabo zana phone yanje,
zana fone yanje, we mugabo zana fone yanje. Aha wewe ushatse uza kumwandikira ibintu ushatse, ushaka amubwira ati sheri wampenze bite urihe soti nakubonye uraha naha, ibyo birakuvuga ko ibyo wandika niwe bizi. Aho ushiramo inimero ya telefone, ijya nimero ariko akoresha mw'ijya telefone yawe, ijya nimero ariko akoresha canke wowe ijya nimero ariko akoresha mw'ijya telefone yawe. Kuki ibi byose tubikorera mu telefone y'umuntu turiko duhiga telefone yacu canke uwundi muntu. Ijya nimero rero ujya muntu ugira ubwira ibi bintu canke ujya muntu yakwibye telefone canke ujya mugenzi wawe, ni ijya nimero yariri mw'ijya telefone yawe. Niyo yoyikuramwo irarira, niyo yoyikuramwo yariri, niyo yocakuramo katesima akayikuramwo, iyi message arayibona iraza, kuko si message ija ku nimero, ni message iza muri Google, iza muri Google Map, arayibona. Ashaka kwibe telefone ayivunagure, ashaka katesima ayivunagure, telefone igume yaka, iyi message araza kuyibona. Reka turabe nimero yanje iyi telefone ndiko nkoresha ni 0956606903. tuca twandika ati sekirize mon appareil. Reka turindire turebe, mwabibonye biraheze. Aha rero nikaza kubona ati we mugabo zana fone yanje, nta bindi, we mugabo zana fone yanje, canke ati we sheri bite wampenze biki nibiki, arabibona ibi byose. Aho uca wivirayo nta bindi. Aha ikiganiro turakimaze, aya mapo yose turayahejeje. Nyabuna wakoze, we wakurikiranye twagendanye, ikiganiro cyose tukaba tukimaze. Ramba giraho uba unubahwe, ndagushimiye cyane. Namba wewe ari ryo rya mbere ugikora subscribe, nyabuna afasha ukore subscribe. Ni Kavyonzi TV. Subscribe si ikintu kivunanye, duteze imbere natwe abantu bacu, duteze abavuga ururimi rwacu, tubateze imbere. Icyo tubateze imbere si yantirirano, sindagusabye ngo mpa amahera, ngo nungikira amahera. Icyo ukora atari kuba abantu twarahindutse imitima, icyo ukora ni subscribe gusa. Warose umwanya urasa amamega, wagiye kuri YouTube wabikurikiranye, ariko urakiravye cyose, ikiganiro cyose urakiravye urakimaze, ntukoze subscribe. Urumva ko nanje aho bumpombeje, ubu nteye umutima wo kongera kumva kumenga sinshobora kubaha ibintu, ariko uko biri kose wanke kuyikora ureke, jewe nzoguma twiga. Kora commentaire rero aho munsi wandikemwo ibintu ubona bitakuryoheye, ibyo ubona twohindura, ibyo ubona twoshiramwo, ikiganiro wifuza ko tugukorera, kugira twese ivyiyumviro byacu tube ko twobikora ko ikiganiro cyiza, tumenya ati twese twibere abantu beza cyane. Hari ibindi bintu abo nemereye ibyo guhakinga amamashine, amordinateri, guhakinga wifi, ibyo tuzobikora, ariko je nkora bivanye n'ivyiyumviro byanyu. Sinkora ngo nuko ngo je ngo niyumviye ngo ikiganiro ngo ndagitange ubunyene canke ngo bigende ukuje, nkora bivanye n'ivyiyumviro byanyu muri commentaire. Ikintu wipfuza nico nkorerako. Hari abo rero nabwiye nti iyi application ashaka kuyikoresha ikakwankira, ja muri Google katugakorere ko nako tukanyarutse. Ja muri Google canke Chrome, ikintu wandikamo aha hejuru, aha ndiko nyarutsa kugira tubimare. Muri Chrome wandikamo Google, wandikamo Google, canke muri Google aho ubona ukandikamo Google, ugashiraho akaburungu, ukandika com, amugashira ku bubare bubiri, ukaca wandikamo dash, sorry mbana shiremo indome, gashiramwo wandikamo dash b na o na a na r na d. Byamaze kuza, ngiye buca wemeza. Uyemejiye mumbabarire gato, ikiganiro kirashobora gutinda, ariko ni yindi nzira ishobora korosha ibintu bikanyaruka cyane, ku buryo bya application ukoresha bya application bikanka, ushobora kubikorera no muri Google. Bijya twize hajya nibyo uza gushiramo hano, nta bindi babihetse. Urabona ibyo baca bakwandika, urabona ibintu bace bandika ngo consulter les données de votre téléphone. Iyi rero dash ingene ikora ihuriyemo ibintu byinshi cyane,
ijya Google yawe, abantu bakwandikiye kuri Gmail, abantu bagize ibiki, ariko ahaje kubera isanzwe irimwo iyi konte yanjye irimwo, nta bintu by'amamode passe birinze kunsaba ibiki, ariko wewe ukabona bitarimwo, biraza gusaba ijya Gmail yawe na mode passe yawe uyishiremo, hama wugurure ugendere. Ucuza ahantu handitse muri Android, ahanditse Android, urabona ama appareil amaze guconnecta kuri telefone yanje, telefone maze gutunga, maze guconnecta kuri account yanje na ama appareil atatu, hariho Infinix Hot 4, hakaba Tecno F2 Lite, hakaba na Huawei. Niyo ama appareil amaze guconnecta, amaze kwinjiramwo iyi konte yanje ya Google. Ariko iyiri n'importe irimwo akakanya, irimwo urabona ko aca ukandika ko ari un autre sauvegarde, urabona ko hari imwe. Ucuza aha handitse localiser vos appareils, aha hepfo handitse localiser vos appareils, localiser, urabona ko aca handika ya application localisation, ya yindi localize, kubera irimo twayishizemo. Aha ni utanayishizemo nta kibazo, biraza kubyireka ucushira aha hepfo kuri Chrome, nta bindi ucugenda katunyuze kuri Chrome kugira muce mubibona, tuve mwijya mwabijya cugenda muri Chrome. Aha tubinyuje muri Chrome kugira turebe ko biza koroha. Urabona ibica byandika ngo banze guteresha rya application, ariko ucuyanka kuko nubundi urabona ko hasi yamaze kubitora, amaze kubitwereka. Wala, murabona aho tugeze ni hahandi nyene bimwe twiga nibyo tugezemo. Ngaha hejuru hamwe uhiga aho telefone yawe iri, ngaha murahabona, ha telefone iri kirarira, murabibona ibiraha. Ahandi tugeze ibi byose twabyize ngira mwabibonye. Urabona ahantu handitse fesone, hamwe ngo yisonesha, urabona hamwe tuhiga email yayo, hamwe umwandikira message. Hariho n'iyindi rero, aho ikiza ciyi hari yindi application ica yitamo, ahanditse effacer des données de l'appareil, ibyitamo. Dufate nk'ubushatse ijya telefone yawe umukomeshe ntakubonera amabanga y'ijya telefone yivye, ucuja kuri effacer des données ukaca uyemezamo. Uyemeje murabona ko iki gusaba tishiramo Gmail, aho ucuja muri Gmail, iyi Gmail yawe igiri mu ijya telefone yawe, uyemeza ko ikikwereka ama application yose ufisemo, ama dossier yose ufise muri telefone yawe, ucujamo ukayafutira ku yindi telefone yayikwibye cye yayitwaye, ukayafutira ku yindi. Rya telefone azoyitunga ayitore ayigumana uko, nta kintu na kimwe ashobora kubona, nta kashobora kubona. Urumva ko ni Chrome hari ibindi bintu byinshi ifasha ubinyujije aha muri Chrome. Iyi nyigisho nase kuyitanga uko nawe yari kuba ndende, kuko murabona aha hose wamaze gukurikirana ari umuntu uciye ubwenge uraza kubyibonera. Hariho n'ibindi bintu by'amafoto, reka tubirabe hepfo, ndazi